Ndaguhaye ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ijoro ryiza ry'uwu munsi w'Imana, igenekerezo rya 4 Ruhuhuma 2024. Ese vy'ukuri yoba hagiye guheza nka bunyoni? Ibihe bitoroshe kuri General Ndirakobuca, wa mushikiranganji yahora avuga Uburundi bukajugumira yagiye hehe? Avuze ko inzu zibomorwa ku mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomorwa, avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuku akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura, vyagenze gutyo nyene. Imiryango yararize ariko nta casubiwemwo. Akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari umuti w'ibibazo vyose, yari yubashwe kurusha umukuru w'igihugu. Bamwe bari batanguye kuvuga ko hari wakwiriye gutwara Uburundi. Amezi 16 araheze Lieutenant General Gervais Ndirakobuca hari umushikiranganji wa mbere. Ubu abarundi ntibakimwumva, benshi barabazanya nimba koko hari we mukuru wa leta nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Bamwe mu bashikiranganji bariko bagwanira kumusubirira. Perezida Ndayishimiye haramucunze muri kino gihe hatanguye kunugwanugwa ukutumvikana mu butegetsi. 2024 irashobora guterera uwamamaye ku izina rya Ndakugarika. Ibwirizwa shingiro rya 2018 riha ububasha bukomeye umushikiranganji wa mbere. Ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 ryarafuse ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu, rishiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukeyi, be n'umushikiranganji wa mbere hafise ububasha busumba ubwahorana ivyegera bibiri. Intumbero ya Nkurunziza kwari ugukuraho ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko, arico cari kijejwe ibibazo vy'umutekano, politike n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Nkurunziza we yari yibwiye ko mu gihe ashize inguvu zose za leta mu minwe y'umushikiranganji wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe. Ntiyamenye ko havyaye iyindi ngorane itoroshe, leta y'imitwe ibiri. Ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 ntiritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushikiranganji wa mbere, bose bajejwe ibintu bimwe. Gervais Ndirakobuca yisanze mu kamashu katoroshe. Ku ruhande rumwe Perezida Ndayishimiye yivanga mu bibazo vyose vy'igihugu, ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku kibazo cose. Abashikiranganji bisanga baguma bariko batwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganji ntibacubaha na gatoyi umushikiranganji wa mbere, ntibanamubaza ivyo bakora kubera basanzwe bivuganira n'umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande Gervais Ndirakobuca yasanze umushikiranganji wa mbere w'ukuri ari Angeline Ndayishimiye. Uyo niwe yivuganira n'abashaka gufasha Uburundi, nabo bakarunda amaheri we muri Fondation Umugiraneza. Mbere hamwe Njerina akaba ari we afasha leta. Ikibazo cose c'amahera gisigaye gica kwa Njerina. Uwo nawe ntaco Ndakugarika yokubahuka kumubaza. Ni kenshi niyo Ndakugarika apfunditse ijambo na Perezida Ndayishimiye asanga mu gitondo vyahindutse kubera Njerina haba yavyanse mw'ijoro. None umushikiranganji wa mbere aca akora iki? Gervais Ndirakobuca ntakigendera abanyagihugu kuko umukuru w'igihugu abamamwo. Umushikiranganji wa mbere nta kiganiro atanga kuko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Ndirakobuca ntagendera ibisata vya leta kuko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu conyene Ndakugarika asigaranye ni ugutegura inama y'abashikiranganji, kwakira intumwa zitandukanye be n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, kugurura no kugara inama zimwe zimwe, ndetse no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze aba adashimye kujamwo. Ubu ntahatandukaniye n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kibayeho nk'ishurwe bamanika muri saro. Albert Shingiro arakobeje ngo asubirire Gervais Ndirakobuca. Kuva babonye ko Gervais Ndirakobuca ataco akimaze, abashikiranganji biwe bariko barasya batazambaye ngo bamusubirire.
umushikiranganji abifisemwo umwete udasanzwe ni Alberto Shingiro asanzwe ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushikiranganji asanzwe atubaha Gervais Ndirakobuca na gatoya. Yarashizeho akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa Perezida Ndayishimiye bamwumvisha ko hageze ko agena umushikiranganji wa mbere w'umusivile. Uko bukeye uko bwije bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika. Bamwereka ko Gervais Ndirakobuca adatahura ibibazo bihambaye vy'igihugu na cane cane ibibazo vy'ubutunzi. Babwira Ndayishimiye ko hakeneye umushikiranganji wa mbere amenyereye amakungu, ashoboye kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera. Uwo rero ngo nta wundi atari Alberto Shingiro. Mu nkuru zo hanyuma tuzobabwira ingene Albert Shingiro nawe afise abariko baramugwanya bene uruhara afise mu matati y'u Burundi n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye ahagaze hehe? Kugeza ubu Perezida Ndayishimiye ntarerekana aho ahagaze neza ku kibazo c'umushikiranganji wa mbere. Ikiboneka co nuko Gervais Ndirakobuca yabujijwe kubandanya aboneka cane kumwe yahora akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Perezida Ndayishimiye aramubonamwo umukeba ashobora kumubangamira. Perezida Ndayishimiye aratinya ubugenzi bwa General Ndirakobuca na General Prime Niyongabo. Muri Nyakanga Ndayishimiye yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo bimuta kuw'amazi. Ndirakobuca yaranse gushira umukono kw'itegeko rikura Niyongabo mu gihe Ndayishimiye yari mu ngendo muri Cuba ndetse na Amerika. We yavuze ko iyo ngingo akeneye kuyivuganako n'umukuru w'igihugu. General Jules Ndihokubwayo yari yasigaranywe iyo ngingo niwe aruhiye kurungikwa hanze. Evariste Ndayishimiye arazi ko hariho ibihangange bidashigikiye ko azoronka ikiringo ca kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ivyo bihangange vyose abicunze ku jisho, ariko yarihaye umwanya wo kubicanishamwo imbere y'uko bimwe abibangamira. Ubwo Gervais Ndirakobuca azorangiza umwaka w'ibihumbi 2024 akiri umushikiranganji wa mbere. Ubwo azorenza amezi 26 Bunyoni yamaze muri ico kibanza. Basokuru bati inkoni yakubise mukeba uyirenza urugo kare. Uyu mwaka yakubise Bunyoni irashobora kudasiga Ndakugarika. Nayo mu yandi makuru kandi amahinguriro yahagaze yose agiye gusubira gukora mu ntara ya Ngozi. Buramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani amenyesha ko amahinguriro atagikora kandi yarubatswe mu migambi y'igihugu ko agiye kunagurwa asubira akore mu maguru masha. Ivyo yabishikirije ejo ku munsi wa gatandatu igihe yariko ashikiriza ivyaranguye mu mwaka w'ibihumbi 2023. Desire Minani arongoye iyo ntara yatanze uburorero bw'amwe mu mahinguriro atagikora. Ihinguriro ryari rigenewe guhingura umuceri riri muri komine Gashikanwa. Ihinguriro risya ibigori riri mu Mivo komine Ngozi naryo rikaba ubu ridakora. Ihinguriro ryari ritegekanijwe guhingura itomati ryubatswe mu vyerwa vya Ngozi naryo rikaba ubu ridakora. Akaba yamenyesheje kandi ko ishirahamwe ryitaho ibifungurwa kw'isi PAM rigiye gukoresha ihinguriro ryo mu Mivo kugira ngo basye ibigori maze ifu izofashe cane ababa mu ntara zo mu buraruko ndetse n'ibindi bice vy'igihugu. Buramatari akaba yarateye akamo abarwizatunga gushira imitahe yabo muri ayo mahinguriro kugira bateze imbere intara yabo nziza ya Ngozi. Tubamenyeshe ko uyarongoye intara ya Ngozi yanavuze umugambi mushasha watangaje abantu benshi wo kugura indege zitanu, aho bamwe bibaza aho bazokura ubushobozi bwo kugura indege mu gihe n'igihugu ubwaco ata ndege gifise. Tumwipfurije gushika kw'ihangiro yihaye maze igihugu cacu kimenyekane mu makungu. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko Burundi bwoba bwimirije gukoresha umuyagankuba utanzwe n'ubutare bwa uranium kubw'ubushigikizi bw'Uburusiya.
hategekanijwe gushingwa ibikono 4 bito bito bifise ubushobozi bwo gutanga umuyagankuba ungana na megawate 50 kimwe kimwe. Izo nyubako zizoba zikozwe ku buhinga budasanzwe ku buryo bishitse hakaba akabazo akariko kose itangwa ry'umuriro rica ryihagarika buno nyene. Abazotanga ibikoresho ni nabo kandi bazovyunguruza gushika ku butaka bw'u Burundi bongere bakurikirane itunganywa ry'imicafu n'ivyuka bizorekurwa n'ivyo bikono. Kubw'ubushikiranganji bujejwe ivy'amasoko ntanganguvu mu Burundi, izi nizo ntara z'u Burundi hari icizere ko zoba zirimwo ubwo butare bwo mu bwoko bwa uranium hisunzwe ivyigwa vyakozwe. I Bujumbura Rurare mu gice ca Mutambu mu ntara ya Muramvya, muri Kiganda, muri Kirundo hariya Intega hamwe n'i Bubanza muri Musigati. Ngaha akaba ariho nsoreje hano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura kumwe n'ivyo utegekanya kurangura. Ugire ijoro ryiza.